inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani aje kuri Yohana azanywe no kubatizwa nawe, ariko Yohana agomba kumwanyira ati ko arije nkwiye kubatizwa nawe, none uje kuri jewe. Yesu aramwishura ati bikunde ko ari byo bidukwiye kudushitse kugoroka kose. Uno aramukundira. Yesu amaze kubatizwa aca ava mu mazi, azijuru riruguruka abona mpemu yera w'Imana amanuka asa n'inyuma amugwako. Buno rero ijwi ry'Imana riravuga riti niwe mwana nkunda akampimbara. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bibiri ivuga ngo ico gihe Yesu ava i Galilaya, agiye kubatizwa. Nukuvuga ukubatizwa ni ikintu ciza cyane mu bugingo bw'umukristo. Umuntu atashaka kubatizwa si umuntu mwiza, kuko birivuga ngo Yesu yaciye agenda kubatizwa. Nawe uno munsi ugenda kuri Yorodani ngo bakubatize. Urubatizo ni ikintu ciza cyane kandi gishikana umuntu mw'ijuru, kuko Yesu yarabatijwe. Bikenewe ko natwe nyene dutegereza kubatizwa, kuko utemeye kubatizwa nawe umenye yuko ko mu mugwi wa Kristo nturimo. Imana iduhezagire cyane. Haleluya. Mu bw'umukristo, umukristo ategereza kubatizwa. Umuntu yanga kubatizwa no kuvuga uyu si umukristo. Imana iduhezagire. Amen.
abatama n'abatamakazi bamerewe nabi bakibagirwa n'abo bavyaye, ariko uravuga uti ndasizeho umuryango mwiranda wo gufasha aba bantu bageze mu zabukuru. Niyo mpamvu rero turi hano kuri Doruzi. Amina. Turamanutse kumwe Yohana yamanuka aje gutanguza igikorwa mw'isi. Haleluya. Kugira ngo ijuru rishingire intahe kino gikorwa, kugira ngo ijuru rishingire intahe uno murimo wawe. Haleluya. Amina. Kugira ngo amazi nayo ashinge intahe mw'izina rya Yesu. Amina. Ku murimo wawe Mana ugomba gukorwa mw'isi. Haleluya. None rero Mwami tuje gusenga, ruje kubatiza abana bantu bemeye kwinjira mu muryango wawe. Haleluya. Amina. Aya mazi yeza agire mu izina rya Yesu. Ukuremo ibisiba n'ibinyamurobo mu izina rya Yesu. Uyakuremo ingwara mu izina rya Yesu. Amina. Urakoze Mana. Haleluya. Umurimo ni uwawe, reka wikorere umurimo wawe Data. Urakoze Mana. None rero tugiye kubatiza uno muntu mu izina ryawe. Reka rero Mana kugira ngo noneho amaze kubatizwa, noneho Mwami abe uwo gushingira intahe no gukora umurimo wawe. Urakoze Mana. Haleluya. Amina. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndakubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Oh,
yo ni inshuti yawe.